ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mwaramutse nshuti bakunze ibiganiro bicana ku nsamiriza Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Twongera rero tubaha ikaze mu kiganiro umubano mu rugo. Mumenyereye kiba ku wa mbere igihe cy'isaha 3 z'ijoro n'umunsi wa kane igihe cy'isaha 3 nyene z'ijoro. Uno munsi rero mwumvise ko ari ikiganiro kidasanzwe arico gituma kibaye kuri aya masaha. Rero tubaha ikaze ijwi mwumva kuri micro ni Beranda Yongeje asanzwe akibategurira mukagishikirizwa ni Samirizi nyene Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ndabona rero mu buhinga bw'ivyuma hariho Ciza Inosa, ku rundi ruhande hariho Vianney. Abo nibo bariko baradufasha kugira ngo amajwi ndetse n'amasanamu ashobore kudushikira ameze neza. Rero uno munsi tukaba twabateguriye ku rugo rw'akarorero. Turi kumwe n'umuryango ugizwe na Bishop Bukuru Emmanuel asanzwe arongoye ishengero Nayot Gospel Assembly Church. Tumuha ikaze. Murakoze. Ego. Ari kumwe rero n'umufasoni wiwe Mushanya Bernardine, nibo muryango tugiye kubana hano muri kino kiganiro, bagiye kudufasha kutumenyesha ingene batoranye, ingene urugendo rwabo rwatanguye gukubana. Nizere ko muja kubatega amatwi, ariko mwumvise ko ari urugo rw'akarorero, bitavuze ngo vyose biba vyerade, ariko barafise uko babiteguye nuko babitunganya byo mu rugo rwabo, ku buryo ababanyi badashobora kumva za yegeregere hanze canke mwishengero nkuko basanzwe barongoye ishengero ngo intambara zabo canke amatati yabo ashobore gushika mu rushengero. Abo rero bari hano umuryango w'akarorero, bagiye kutumenyesha ubwa mbere ho ingene bamenyanye, bongere kandi batubwire ivyaranze ireshanya ryabo fiançailles, batumenyeshe ndetse n'ingene nimba ugo rugendo rwabo uko rwagenda. Birashoboka ko hariho ivyo bagenda barapfa muri fiançailles, ingene rero babitorera inyishu bamaze kubana naho nyene, mbega uko bari bavyiteze vyagenze uko nyene canke nimba atariko vyagenze bavyifatamwo gute. Umwanya rero bidukundiye baraza kutumenyesha uburyo bakoresha kugira ngo urugo rwabo rugume ari urugo ruhagaze neza. Nkuko rero namaze kubibamenyesha, ni Beranda Yongeje kuri micro asanzwe bategura ico kiganiro umubano mu rugo hano kuri no Samirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mwumvise ko turi kumwe n'umuryango w'akarorero ufise ingene uvyitwaramo ivyo mu rugo rwabo atayegeregere zumvikana mu babanyi, mu ishengero, mu gihugu. Nabwiye ko bitaba vyerade, ariko barafise ingene babitunganya. Reka tubahe ikaze duhereye ku mushinga nawe atubwire ingene ubwa mbere bamenyanye. Murakoze. Uko mwavyumvise ndi Bishop Bukuru Emmanuel. Rero ngiye ku kibazo mubajije, twasenga hamwe. Ego twasenga hamwe nk'umusore n'inkumi, ariko je naramukunda cyane gose. Naramukunda mbere birenze, ndavye ingene yakorera Imana, vyarankora ku mutima. Siniyumvira ngo tuzobana, sinamukunda ngo tuzobane, ariko namukundira ubuhizi bwiwe. Yarakerebutse bidasanzwe, kandi iyo ari mu gikorwa c'Imana nta bintu bimwe vy'amablage yakunda mu buzima bwiwe, ibintu byo tujajuro canke vy'ibiki, yamari direct ku buryo wabona yuko umengo atamwanya w'ikindi kintu afise. Hama rero
jewe kubera nama ndiko ndamwihweza nkagomwa imifato yiwe nama rero ndiko ndamusengera nari narabigize umugenzo ariko mu buryo bw'ibanga ndagusavye Mana uyu mukobwa ntazogwe mu maboko y'umuntu mubi azohava mukura mu ijambo ryawe canke mu bikorwa vyawe uzomuhe umugabo azoshobora kumufasha kugira ngo abandanye agukorera nk'uko ndabibona canke birenze uko ndabibona uko rero niko twamenyaniye mu ishengero kandi ntitwanavugana ntitwayaga oya ariko jewe nama ndamufise muri jewe ngomwa nshima ingene akora n'ingene yitanga. Ego mumaze gushima ibikorwa vyiwe mu ishengero mukamusengera mu ibanga mbega none mwebwe vyaje ryari mwavyimvire ryari kugira ngo muhindukire mu mugire umufasha? Haraheze igihe kirekire ku buryo longa ku ishure ryo ngaha muri universite uno munsi tuharereye urumva yuko kugira ngo ushike aho urerera muri universite ubugenze urugendo rutari rurerure kuva muri maternelle rero vyarashitse igihe binzamwo gutyo ndiyumvira ntacibuka n'ivyo ndamusengera n'ivyo namugomwe ariko ndaraba mbona n'umukobwa ageze mu bigero dushobora kubakana ndaheza rero ndashika ndamutumbera rero ndamutumbereye ntivyoroshe ntiyapfuye kunyemerera kuko nagiye kumubarira ibintu bitari mu mutwe wiwe atiyumvira atari yiteze ego rero ibintu vyo kuresha sinzi mbemwe murubatse ego rero urumva rero ivyo kuresha nta muntu yoje ngaha avuge ngo vyagenze uku twasangiye akabombo twaragiye dusangira amazi biragoye ariko habaye ikiyago nariko ndavuga kubera yari umwana w'ishengero mwari mu rushengero sinzi ko ico gihe mwari twara nka bishop canke ngira mwarasengana bisanzwe ntimwari bwaje namwe muri ayo mabango twarasengana bisanzwe nari umupastori ego naza ndi pasteur ariko rero twasengana bisanzwe ego hanyuma ndubahuka shiki wabo ibihe birahinduka mbega vyoba vyavuye ko mwamushimye ko ari umukozi w'Imana kurera Imana cane canke harajemwo akantu kukumva ko mu mukunze bujanye n'ivy'umubiri navyo kumukunda vyari bisanzwe ariko nkuko twari dusanzwe turi mu murimo w'Imana twifuza umuntu yubaha Imana akorera Imana kandi azodufasha natwe nanje uzamfasha kugira ngo nkorere Imana mbandanye ivyo rero biri mu vyo nasaba Imana mu vyo nari nkeneye ego murakoze cyane Reverend Bukuru Emmanuel kungereye mutubwiye urugendo rwanyu ngene rwatangiye ngene mwamenyanye n'umufasha wanyu Bernardine nawe tumuze ko umaze kuburi mu ishengero ukabona umupasiteri wawe araje aragusavye urukundo agusavye kubana mbewe ho nyene wavyakiriye gute wimva gute vyakugendeye gute muri iryo tangura ryanyu rya fiançailles yanyu? Je ntivyanyoroheye ariko bisanzwe tinari umuntu nkorera Imana mu bukumyi bwanje mu buto bwanje ku buryo nivyo kubaka ntavyiyumvira ndaguma niyumvira ko nzokwihebera Imana kwanza ntarakizwa ko niga mu babikira niyumvira ko nzokwibera umubikira nigumira ngaho ariko rero mu nyuma maze kubona ko imyaka igiye naciye niyumvira ibintu ivyavyo byose nkwiye kubaka nanje nkaronka abana nkagira urugo nitwa nyina w'abana nguma ngaho nsenga Imana nkuko yabikubwiye mutama ngaho bishop twari kumwe hanyuma rero isengesho ryanje je nasenze Imana giye niyumvira ibintu byo kubaka nabarira Imana Mana uzompa umuntu atazonkura mu muhamagaro atazontirimutsa azobungabunga umuhamagaro wanje. Urumva mwari muhuje isengesho ariko ivyiwe ntavyo narizi ivyo vyari vyiwanje mu mutima mwese vyari mwibanga giwe. Nayiko
mu nyuma rero niho nasenga Imana, mbwira Imana, ndasaba Imana n'ibimenyetso. Ndavuga nti Imana jewe rero ko nitwa ko ndi umukozi wawe, nshaka umuntu muzima adakubagana, atuje, umushinga ntahe, afite ijambo. Muri ico gihe nyene nza mbona ngo yarantumbere yaraje. Aje rero je sinamugoye. Sinamugoye ko n'ukuntu nari nasenze Imana, nari nabwiye Imana je umuntu wiwanje. Wateye wemera. Oya, nabwiye Imana. Ibimenyetso byarakwereka ko ari ibinyene. Kuko abantu bose baza batuma abantu. Genda mumbwirira ujya mukobwa. Genda mumbwirira ujya mukobwa. Ariko je ikimenyetso nari nasenze Imana, nari nabwiye Imana uzontumbera ntantinye akanyubahuka, uwo ni azobaruhanje. Umva nico kimenyetso nasenze Imana. Abandi bose barantinye, ukuntu nakorera Imana ntibiyumvira nuko nzokubaka, nzogira mariage, ko baguma biyumvira ko umuntu nyene yihebeye ibikorwa vy'Imana. Rero Bishop arantumbera atabwoba, ashika mu rugo ansaba ijambo, ati yabanje kumbwira ati shaka gushika muhira, ari ijambo shaka ko tuyaga. Yego. Araza muhira turicara. Ambwira ikimugenza. Nanje sinamugoye kuko ni kimenyetso nari nasavye Imana, kandi Imana yarakinyeretse. Ndamwemerera nyene bitagoranye. Yego. Murakoze cyane, twamaze kumva ingene mwamenyanye. Twumvise na fiancé yanyu ingene yagenze. Mbega fiancé yanyu nta bibazo, nta matati, ntabyo mwakunda gupfa muri urwo rugendo rwa fiancé yanyu? Mbe niba byo bavyari bihari hoho mwabitorera inyishu gute Bishop? Ego. Kuko twari abantu turi direct, nuko nabivuze. Uyo mu bukumi bwiwe yaratinyitse. Baramutinya. Kuko yari umuntu atablage, ntiyakunda ibintu byo kujajura, kandi ntiyarya umunwa, yaca kubaririra ngaho nyene. Rero kubera ko nagiye ntumbereye mvuga ivyo nkeneye, kuri ntiyangoye. Ntiyangoye. Ego abantu gusa mu nyuma barashoboye kutavyumva nkuko bigenda n'ahandi hose, kuko hari abandi baciye abona bati baramunjanye. Yego. Baca barahaguruka rero bagerageza guca irya nino, ariko we yambariye ati nta kindi nagukundiye atari uko waje mu buryo bujanye n'ingene nabisavye Imana. Rero kubwiyomvo ni wewe ca mu nzira ijanye n'amategeko yose, ushike ku bavyeyi, bisoza bigende neza. Jesse nari umupastori wiwe, nagira nkosora ko nari umwe dusengana, ariko hari umuvyeyi yamureze mu buryo bw'impwemu. Rero nawene acamera nk'uwishima, mbere binanamunezeretse. Nta ngorane rero yabaye. Ego. Muri uko kuntu yari direct, yakorera Imana, atabujajwa, atakujajura yari afise muri we. Mbega ko mu rukundo dusanzwe tuzi ko hariho utujambo umukunzi ashobora kubwira uyundi, tuvuye mu by'impwemu tukaja mu by'umubiri naho, byo byarakorohera kumuganiriza, muri ko muraganira wabona nyene wisanzura, atabwoba, atakibazo na kimufise imbere yiwe nk'umukunzi? Je byaracamwo nkagira koba, ariko we yaramara ubwoba kuko vyahuye n'ubugombe bw'Imana. Kuko iyo batawe ubugombe bw'Imana ntiyari kunamvugisha, kuko yarameze neza muri ico gihe gusumba mbere uko je nari meze. Je nari suzugura, niravye ubushobozi, ingene nsanzwe meze, ingene mbayeho, nkasanga umengo ndiko ndita mu bintu bidashoboka, adashobora gukunda, kuko we yarameze neza cyane, haba mu miryango, haba no kuri we kubwiwe. Rero Imana iraheze irabikora, we yaranyubahura, akanyagisha, akanyitwararika. Ego ivyo rero biraheza
pima intege nayo ahandi nta crochage yigeze haba mu majambo canke muki bivuye kuki bivuye kuko nari ndamuzi ko ntajajura icyambere na mbere yego twagiye kureheshanya tuzinanye ego Bernardine namwe nk'umupfasoni wa Emmanuel muri icyo gihe cyanyu cireshanya ko yatubwiye yuko yarabatinya bivanye n'ingene mwari mumeze mu ishengero ingene mwakorera Imana ingene nyene atavyibujajuro atavya bindi vyangira vya joteme ibiki n'ibindi nkuko imisore yindi yubi bikora n'ibindi mwebwe amaze kudodora akababwira iby'urukundo muri ko muraganira warumva nyene wisanzuye nk'umufiance wiwe warumva nyene atantambamye nimwe ufise muri ico gihe nta ngorane nimwe numva yari amahoro vraiment nari ntekanye ko nari ndabizi ko nemeye ubugombe bw'Imana hanyuma rero ibyo byo kuvuga je t'aime cyangwa chérie mwe ntabyo mwakora sinigeze ibintu byo gukundana n'abahungu ntabyo narinzi iwacu ntivyahigeze iby'urukundo ntabyo narinzi vraiment mwumva mwibani yuko nta by'urukundo byahabaye umwanya wo kwigana ni wahabaye urumva mwari muzinanye bihagije mwibereye huko ego ni ikiganiro umubano mu rugo muri ko murakurikirana ku nsamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha kuri micro ni Beranda yongeje ndikonda kibashikiriza ndi kumwe n'abatumire bukuru Bishop bukuru Emmanuel ndi kumwe n'umufasoni wiwe Mushanya Bernardine nibo bariko baradufasha mu kumenyekanisha umuryango mwiza w'akarorero ndavuze ngo mwiza w'akarorero kuko bo barafise ingene batunganya baja kubitubwira mwe mukomeze gusa udutega amatwi murumva ko mwireshanya ryabo ingene vyagenze vyari vyiza cane nta tubazo bagiye baragiriranira sinzi rero ko mu mubano wanyu Bishop Emmanuel uko mwari muvyiteze warugiye kubana n'umukozi w'Imana asanzwe akorera Imana uko wari usanzwe uvyiteze ko bizobandanya niko vyagenze nimba atari ko vyagenze mwavyifashe mu gute novuga yuko ariko vyagenze ijana kwijana urumva ko nari nsanzwe nigisha ijambo ry'Imana ariko kandi nkaba naraja mu mahugurwa menshi ariko hamwe n'ivyo nkagira n'ingabirano ziwanje zo gutahura no kumva ibintu ko nari maze kuzandaja mu manza z'abubatse kubagira inama ibintu nk'ivyo rero muri ico gihe je vyategezwa kworoha cyane uti gute kintu ca mbere namenye nuko tudategerezwa guhuza ibintu byose ijana afise uko ameze nanje mfise uko ndi ico kintu rero narakimushizemwo amenya yuko hari jewe ariko hakaba nawe kandi ategerezwa kunyihanganira mu vyo mbonamwo nk'intege nke nanje nkamwihanganira mu vyo mbona muri we nk'intege nke kumbure twoba tudahurizako ariko kandi iyo abantu batanguye urwo rugendo bagenda baramenyerana gushika aho tugeze twebwe tuba umwe yego arashobora no kumbaza ikintu sindamwishure we agaca amenya yuko ndamwishuye kandi akamenya icyo ndamwishuye naje ndashobora kumubaza ikintu akanyishura ikindi nanyishura icyo ndamubajije ariko nkamenya yuko kameme iyumvise yego cari kintu gito akwishuye ibitajanye n'ivyo wamubajije ntaho wumva ko bikubangamiye wumva byose ari amahoro vyifatamo gute ntanyishura ibitajanye n'ivyo ndamubajije ku nabi yasi negativement anyishura ivyo nyene asanzwe yombariye jewe nk'uwo bubakanye ko biba bidasanzwe bihuye n'ivyumviro vyiwawe wowe uvyakira gute uvyifata gute
gute muri iyo mwanya mfata akanya nkamera nk'unuma nkasubira nkamubaza mu kandi kanya ugasanga aranyishuye cya kibazo canke arico nashaka kwikorera akwamfasha mbona yuko nshoboye kugikora nkaca ndagikora hari igihe asanga namufashije icyo yategerezwa kumfasha agaca nsaba imbabazi ati umbabarire nije nari gutegerezwa gukora ico none ko nakubajije ntunyishura ariko ndiyumvira ibindi sinakumvise neza ivyo byose nizo nyishu ziraheza zikamfasha zarahejeje ziramfasha nawene acamera nk'uko nyene kuko vyaracamwo akambarira ngo uhora uvuga ngo ndakwishyuye icyo utambajije wewe ivyo nyishuye nivyo narinda kubajije kuko aba bana bategerezwa kuyaga nkaca ndamubarira nti sorry ibintu nk'ivyo tukabandanya ugasanga bigize urutonde rw'ibisanzwe bitegerezwa kuba mu muryango ko dutegerezwa kuyaga dutegerezwa guharira kandi ntidutegerezwa guhurira ku kintu icyo ari cyo cyose ijana kwijana ego turaho nyene Bishop mbega mu guharira kwanyu nivyo urumva ko ntibiba vyeraderere mu rugo harabaho utuntu umuntu ashobora gupfa n'undi canke ugashobora kudahuza na mugenzi wawe ijana kwijana ku kintu ushobora kuba watanze nk'iciyumviro mu rugo mbega iyo muriko murabishwanira canke iyo muriko murabiharira ko mubizana muri saro canke mubikorera hehe mubikora gute mbega ababanyi barashikirwa bakamenya ingorane zanyu muri mwo mu rugo rwanyu canke ishengero hari aho byo byarigeze gushika bakamenya izo ngorane zanyu mwebwe mubitunganya gute ko mu ntahe dufise ko atakintu na kimwe mupfa twe tuzi yuko mbere n'ibi bibazo mushobora kuba mudahuriza ko bitahari mu muryango wanyu none ko bihari mutora inyishu gute ego ntawovuga ngo ntibihari mu gihe dufise abana ego inyanduruko ishobora kuba abana cyangwa ugasanga nakoresheje ikintu cy'umuryango uko bitari bikwiye kumera cyangwa we yagikoresheje uko bitari bikwiye kumera arambabarira mu ikintu namusavye imbabazi yavyumvise arakunda gutanga kandi gutanga bizana umugisha hari igihe rero atanga ikintu nzi yuko cyatugoye rero nkaca ngerageza kumutatira kubera utansavye impanuro kubera utabanje kumbaza nerega si ivy'iwawe gusa oya ni ivy'iwanje none mwema ndongoye ngo ndabitange sindabitanga rero aho ugasanga haje guharira nayo ahandi uguharira ntibisobanura gutata tubitandukanye oya hariho guharira kugira ngo dushire ibintu mu nzira dutunganye ibintu ivyo turabihuriza ko cyane ariko ibintu by'amatati oya uko guharira kwanyu kubera he amajwi ntaduga abana ntibavyumva umubanyi ntashikirwa bigenda gute mu bitunganya gute bivana n'ijambo iryo ari ryo canke imvu iyo ariyo hari ibintu bikomeye tubironderera umwanya tuje nk'akarorero jewe ari ikintu kimbabaje simvuga mu kwirinda ko ntuhava nihenda sange mvuze nabi canke mvugiye ikintu aho ntategerezwa kukivugira nca numa gushikisha riheze kumbure dutuje turi ahantu hatwenyene hashobora kuba ari ku biro mu rushengero ahantu twitaramuye hashobora kuba ari mu nzu hariho n'igihe wosanga ari ikintu kiraba umuryango mwumvise ko dusa abana bari muri kaminuza ugasanga twokiyagira mu bana ntacyo bitwaye ariko apana mu babanyi twe dusabwa impanuro ababanyi niyo bafite ingorane bazi iwacu kudusaba impanuro ari umugore afitanye ikibazo n'umugabo cyangwa umugabo afitanye ikibazo n'umugore canke umubanyi n'uwundi twebwe mbere we bamwita mami eje nanje bakanyita papi ukuvuga ko turabavyeyi b'abantu bose ko niko biri ego murakoze cyane Bernardine wumvise ivy'umutware wawe yaje kudushikiriza ikibazo ni cakindi mbega umaze kubakana nawe uko wabiziga niko wabisanze mu rugo
uko nabitsiga niko nabisanze uko wari uvyiteze niko wabisanze ahubwo ico twakoze twagiye twameliora twameliora kugira ibintu bibandanye kuba vyiza yego yatubwiye yuko hari gihe mudahuriza ku kintu hari gihe usanga habaye akantu nimba ari we yazanye iciyumviro wewe ntucemere byoroshe nawe ugashobora kuzana iciyumviro nawe ntavyemere byoroshe mbega muri ico gihe wewe iyo uzanye iciyumviro ntavyakire byoroshe ubifatamwo gute iyo atavyakiriye mera nk'utuza nkatekana nkiyorosha hanyuma mu nyuma haciye umwanya nk'ubutura ahantu hatwenyene nk'uko yabivuze nkagarukana iyo question ico kibazo nkakimwumvisha rimwe na rimwe kenshi hari igihe aca bitahura tukabihuriza ko ibintu bikagenda neza iyo atabitahuye naho ca ntekereza uca umuhebera kandi ca mbere jewe ndamwubaha ndamwubahira amavuta yiwe ndamwubahira ubukozi bw'Imana bwiwe sinkunda kumuhungabanya kuko ndamuhungabanije mba mpungabanije ishengero yaca ba destabilize cyo gituma kenshi ntakunda kumugora vraiment kintu tutagihurije ko ndamuha amahoro nkatekana. Mbega iyo umuhaye ayo mahoro uba wumva muri wewe utekanye umerewe neza wumva nyene bimeze neza bisa neza kuba umurekuriye kandi nawe wari ufise ico wasaba ariko utagikorewe? Jewe rero ni nka decision nafashe mu buzima bwanje. Urazi ko umugabo n'umugore barerana mu buryo bwo kumurera kugira igikorwa cy'Imana giterure neza. Nca niha amahoro. Ivyo bikora ku nyungu z'umurimo w'Imana canke ubikora ku nyungu z'urugo rwawe kugira rugume rumeze neza? Ku nyungu y'urugo, y'ishengero no ku nyungu y'ubwiwe. Ego mbega hari igihe bishika abana nkuko nawe nyene yavyivugiye bigashoboka amatati canke tuvuge kudahuza bikava nko ku bana iyo haje nk'ikibazo c'umwana kuba mutagihurije ko hoho mugitorera inyishu gute mu muryango wanyu? Umwana tuca tumuhamagara hagati yacu tukamuhanura canke tukamwumvisha nk'ikintu byananiranye ko atahura tukamufasha nyene turi twese babiri abitorera umuti. Muri quartier benshi usanga abana hari ukuntu baba bigenza ugasanga n'abantu bagenda batunga intoki ujye mwana wa naka umenga ntabavyeyi afise umenga ntiyarezwe. Mbega iwanyu ivyo bintu birabaho birashika mu muryango wanyu? Mu bisanzwe tw'Imana aratugiriye ubuntu by'ukuri ico kintu ndagishimiye Imana cyane. Abana bacu n'abana batuje kugira ngo batubuze bashike aho batubuza baba abana muvuga muti twe twagira ubuntu mwabigenjeje gute? N'abana nyene barerewe mu ijambo ry'Imana barerewe mu ishengero nko mu Sunday school twara tubajana mu Sunday school barerewe mu ijambo kujya kurererwa mu ijambo byatumye nabo bagira ingeso nyene ingeso z'abana b'Imana z'abantu nyene bakijijwe abana bari edike. Aho hanze Madame Bernardine kiretse ko namwebwe muri Reverend hariho abana b'abakozi b'Imana kandi bakijijwe abana basenga baririmba bakora ibikorwa by'Imana mu ishengero ariko ugasanga ingeso zabo ntabwo zitunganye neza ntabwo zerekana intahe nziza nkuko ari abana b'abakozi b'Imana canke ari abana bakorera bafise ibikorwa kanaka mu rushengero. Mwebwe kugira ngo bigende neza niryo jambo ry'Imana gusa biga muri Sunday school, niryo jambo ry'Imana gusa biga kwishengero canke nigiki kintu mukora cakabijya kugira ngo abana banyu babe abana bagororotse batunganye? Reka tuje nyene ku ruhande rwa Bishop nk'umupapa w'urugo. Ngabirano ego
iyo ngabirano muyikoresha gute uno munsi tuko turakurikirwa n'abavyeyi batandukanye tuko turakurikirwa n'abana batandukanye mwebwe mubikora gute kugira ngo mushike ku rugo gwiza aho abana banyu ataho batunga urutoki ngo bajye abana ba bishop bigenze kutariko bajya abana bimeze kumeze nkuko mwavuze turi kumbonesha kure abatwumva kumbure n'abatubona ubu byo byaragoye ku bana ntitwovuga ngo yareze nabi cyangwa yarananiwe ego ariko mwamufasha nawe ngenda kuye kubikora Imana yaratugiriye ubuntu abana turakunda kuyaga nabo kuva bakiri bato dufite ingendo yo kuyaga nabo hamwe umwana agira ikosa umuvyeyi agahitana inkoni agakubita twebwe suko twabigenza aca yicara ngaho tukayaga mbere nk'abakuze nkamwereka amakosa yiwe tugaharira nkamubaza ingorane afise akanyishura naje nkamwereka rimwe na rimwe ugasanga ni ikintu gitumye ndamwereka mu kahise kiwanje mbere nkamwereka n'uburorero bw'abantu bamwe hanze ivyo byarafashije abana kugira ngo ntibaronke indero nziza gusa ariko baronke n'ubwenge bukwiye rero ingene bagiye barakura wabona yuko umengo bafise ubwenge n'imyifato irengeye gatonyi canke kanini washaka imyaka yabo bafise ico kintu turagishimira ko Imana mbere wasanga nabo nyene bagerageza kuba abantu bahanura abandi bakagira rero n'imyifato umuntu wese yoshima twebwe dukenguruka tugashimira ko Imana ibintu nk'ivyo ico mama wiwe abona yuko atovuga yarashobora kubona nk'icyo umwana akoze kikamutera impungenge akabona yuko akivuze umwana atocumva neza yacambarira turi mu bwiherero ati rero urabona urya mwana byashikiwe n'ibi byagenze uku raba ingene muyaga nkuko hariho n'ibindi jewe nashobora kuvuga nti je kugira ngo mvugane nawe yoba ari plan B we banza ugende muyage hanyuma muze kumbarira ico mwashitseko donc yari devoir yacu twabifata nk'igikorwa kandi tukabibako maso ni naco gituma tunezerejwe n'abana Imana yaduhaye ego Imana ibihere gucubahiro ko abana banyu bagororotse bameze neza mu muryango turi mu rugo rw'akarorero ntihaba abana bava mu nda gusa nkuko mwagiriwe ubuntu muraguka mu bakozi b'Imana bagutse ndibaza ko mu miryango yanyu murafise imiryango iva ruguru canke abana aho nikora batishoboye mushobora kuba mureze no musi w'umuryango wanyu ndetse ndazi ko mu miryango dusanzwe dutunze n'abakozi badufasha ibikorwa mu ngo zacu mbega bo yo habaye nk'ikibazo cyo kudahuriza ko cyangwa ugasanga abakozi dukosa n'utundi nabo mubafata gute mutora inyishu zabo gute egome icyo umuntu afise icyo gikorwa kandi bidasanzwe ni madame ego icambere na mbere yarakoze igikorwa cyo kwigisha mu ishure abana b'abantu aho nikora rero yaragerageje kurera no gufasha no kubana hafi n'abana batagira abavyeyi bose babiri cyangwa ugasanga bafise umuvyeyi umwe yarashitse igihe rero ntiyabagikora ico gikorwa yarasishura arongoye ariko muhira arabibandanya n'umuntu afise impuhwe nyinshi nabivuze kunsumba kunsumba ariko si kunsumba ko mutera ce nta mwanya ndabifitiye ariko kandi nibaza ko atobyifashamwo nk'ibijanye n'uburyo muhuriza hagati kugira ushobore gufasha uyo muryango urumva ingabire ngira muzifise mwese tuzifise twese ariko akora kurikije uburyo afise yego ntakora ku buryo burenze ubwo afise cyangwa ubwo abona ariko kandi ntawe yirengagiza uwo mutima wo kwirengagiza waramunaniye byaranse yaramufasha naje nkamutahura hari ico nshobora kumufasha nkamufasha ariko kenshi na kenshi nico nokora jewe ndamubarira nti genda ugikore kurujya ntambone jewe nta mwanya mfise ukwiye we agaca fonsa agafasha ntafasha abana gusa arafasha n'abakuze ari mu buryo
bw'ibifungurwa bw'inyambaro mu buryo mbere n'amafaranga ugasanga arabariye iki canke kiriya. Abo abari karafasha bari hanze canke bari indani mu rugo rwanyu? Twari tugeze ku kibazo cyabo hanze. Nabo hanze sabo mu rugo. Nariko ndabasa n'uvuga abo mu rugo mutunze mugabo atari abana b'amaraso biwanyu harimwo n'abakozi. Iyo habaye nk'akabazo kuri bo mugatreta gute, mubyifatamwo gute, mutora inyishu y'ikibazo cabo gute? Abo tutunze canke twagiye turatunga ntitwabagize ko amahirwe cyane. Oya. Twarabihebera n'umukozi nta mukozi mugira. Umukozi ubu muri uyu mwanya ntawe. Igihe cyose mwamugize ko mwaca muvuga muti wewe ko byanse hoshigenda iwanyu canke genda ukora ahandi canke mwaravuga muti uyu nawe n'umwana reka tumufashe gutya reka bigende gutya reka dutore ikibazo ciwe gutya byagenda gutya? Exactement. Mu bakozi twagiye turaronka twaca tubashira mu migambi yiwacu. Naho twaba dufise udufaranga tumuha ntivyabuza ko tumugurira gahuzu kandi bikaba mu nyungu y'iwacu n'abantu baje bakabona ko yambaye neza tukitwararika isuku ryiwe. Ariko ababanyi bamaze kumenya ko ari umukozi bakamuja mu matwi bamwe bagenda bataduseze ariko kandi mu nyuma bagashaka kugaruka ariko bitabavuye ko mwebwe tuvuye ko ariko tugatohoza tugasanga nababanyi kandi bamugirisha ariko uko bagiye kumuburagiza yari yimereye neza. Tugaruke kuri Madame Bernardine. Umudamu kenshi niwe atunganya ibintu byo mu rugo. Ikibazo nyene ni cakindi, mbega iyo mushobora kuba mwaratunze abana bo miryango, mushobora kuba mwaratunze abakozi, uno musi ho Mutama yamaze kuvuga yuko atamukozi mufise, ngira ngo musa nabisununiye abana barakuze baravyikorera barabitunganya mu rugo nkuko mwabareze neza. Iyo habaye akabazo hagati y'abo bana canke akagukoshereza uvyifatamo gute, wabitorera inyishu gute? Abana je narigeze gutunga abana mu nzu tarabi wanje ariko ubu baragiye. Barahejeje amashuri baragenda. Ariko rero nabafata nk'abana banje. Nabafata nk'abana banje. Bazi ko mu gatondo umwana umuha agacayi. Kaguru dutumbura cyangwa agakati. Bajya ibingana. Mpaye umwana udutumbura tubiri n'uyundi namuha tubiri. Nabafata nk'abana banje. Kandi ntibidoga. Mu gihe cy'ikosa wavyitwaramo gute? Mu gihe cy'ikosa naho urabona kurera umwana biragoye. Umwana donc mu miryango ndaramuhamagara nkamubwira buhoro buhoro nkamuhanura akanyumva agatekana nta ngorane zari zihari vraiment. Ego reka mu bihinga bw'ivyuma baducishizemwo akaririmbo gato hama turagaruka mu kanya turangiza. Amashimwe mwami akubereye akira imirimo yanjye gutuye ikubera umubavu guhumurira neza mwami waranyumvise ubwo nagusengaga akira amashimwe mwami akubereye bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona niko kugira ubwoba ndatakane mamiko wambwiye ko ndazasiga njyenyine. Be uri hehe Yesu uri hehe, be uri hehe Yesu uri hehe. Ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima.
mamiko wambwiye ko utazasiga njyenyine mbega urihe yesu urihe mbega urihe yesu urihe geraho nshobewe ncitse intege niko kumvijwe niwe mbwira riti uru rugendo rwawe ni jyewe rutangije ni naryo uzarusohoza amahoro geraho nshobewe ncitse intege niko kumvijwe niwe mbwira riti uru rugendo rwawe ni jyewe rutangije ni naryo uzarusohoza amahoro uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ntacyo uzabayo uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ntacyo uzabayo uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ntacyo uzabayo uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba Imana irakuzi ikwitayeho uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba bwira abashuti bitinya kuvandimwe ubura we uwese ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ndaguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ndaguhetse ku mugongo wanjye ego ngo nguhetse ku mugongo wanje niyo ndirimbo twako turakurikirana rero turabandanya ubucuti bakunzi n'ikiganiro cacu tukaba dusa n'abariko barashika ku musozo turarangiriza twako turavuga batubwira uburyo bakoresha kugira ngo urugo rwabo rukomeze kuguma ruhagaze neza rero dusa n'abarangiza nibaza ko bafite nk'akajambo ka nyuma ariko kandi tubaza kurangiriza no ku mpanuro birashoboka uru rugo uyu muryango ukaba wowo mwumvise ko wipanze neza mwumvise ko ahanini ibyo baziga bakiri muri fiançailles ko basanze ariko bimeze kandi mwumvise ingene batorera umuti amatati canke iyo batahurije ku kantu ingene babigenza haba ku bana haba kuba batunze haba ku bwabo rero turiko turabandanya tuvugana batubwire ubwo buryo nyene bwimbitse ingene babigenza kugira ngo bobo bibukomeze kuba bimeze neza mu rugo rwabo ingene ruguma ruhagaze neza babikora gute basa n'abaturangiriza ariko turaja kuja ku mpanuro mu guhanura abandi bariko badukurikirana batandukanye bari hirya bashobora kuba bo batabitunganya gutyo kugira ngo nabo bababera akarorero nk'uko ari uko akarorero ibikomeze kugenda neza aya matati twumva mu ngo hirya no hino ahere canke agabanuke bikunze kuri wowe Bishop murakoze twe turahiriwe yego nta matati nk'uko twatanguye tubivuga akunda kuhaba kuko navuze ntihari ikintu twita amatati hakaba n'ibihari yego hari ibihari usanga ari byiza ugasanga umugabo ariko areprosha umudamu kugira ngo atunganye cyangwa agorore ibintu neza cyangwa umudamu ariko agerageza kwereka umugabo uvuga kuri twebwe ingene ikintu cyari gikwiye kumera urumva muri icyo gihe nta kosa riba ririmo naho vyoshika ugasanga abivuganya agashavu cyangwa igenda bivuganya agashavu Imana yaduhaye gutahurana ndamutahura nawe akantahura kindi naco navuze tubaye turareka ijya migani y'ikirundi ngo ntazibana
zidasekana amahembe je mvuga nti si itegeko duhuze ijambo iryo ari ryo ryose rero ari ikintu tudahurije ko ntibiheza ngo bitume mpagarika umutima canke mbabare kuko nsanzwe nzi yuko akunda umuryango wiwe nawe arabizi yuko turi umwe tutari babiri rero nico shika atari ku nabi kindi naco nkuko nabibabariye ndagisubiramwo si itegeko ngo duhuze yego ariwe n'amazina yiwe nayiwanje samwe muri ico gihe rero atikiza kugira ivyiyumviro vyiwe ntamwubahiriza hari igihe usanga nkwiye no kubishigikira oriye yo kubigwanya ndashobora kutavyumva uno munsi ariko ejo ukazosanga kumbe vyari vyiza sino yabajewe canke we ivyo dukora vyose tubikora ku neza y'umuryango ego murakoze cyane sinzi madamu nawe ko afite ico avuga ntacyo nokongera ego rero ngo madamu we ntafite ico yokongereza ariko nibaze ko ku mpanuro hoho ngira uraronka ico uvuga kuri umwe n'uyundi bashobora kuba ariko baradukurikirana bashobora kuba bazokurikirana iki kiganiro bobo iwabo umwe yadahuje n'uyundi ku kintu gishaze ibintambara bica bija muri gira amahoro bica bija muri imiryango bica bija kwa pare na marraine bica bija hehe mu babanyi bica bija mu ishengero mbega wobahanura ikiga madamu ico ntobahanura icyambere nuko habaye ikintu badahuriza ko batumvikana icyambere ko bakwiye kwicara bakayaga kugira umwe yumve ivyumviro by'uwundi n'undi yumve ivyumviro by'uwundi bakuremo kimwe bofata kizima coza ari inyungu kuri bose ego cyo novuga turiko turabona ama divorce menshi hanze ayo ma divorce nibaza ko ahanini ava ku kudahuza ku kintu n'ikindi uno munsi hariho uri karadukurikirana ashobora kuba avuga ati jewe mu ndwiza nzo divorce n'umugore wanje ari umugabo wanje uwo muvunira akagohe gute cyo no muhanura nuko yo kwicara kwanza akabaza umutima akabaza umutima wiwe umutima we wamaze kumubwira ngo tandukana akora iki none nka wewe nk'umukozi w'Imana nka wa muntu afise urugo rw'akarorero wa muntu adahuriza ku kintu cyose n'umugabo wiwe mugabo kandi bikarangira bumvikanye babihurije ko batoye umutsi umuhano yiki cyambere nuko novuga ko ijambo ry'Imana ntirishigikira divorce jambo ry'Imana ntirishigikira divorce nico gituma batoshira imbere gutana ariko ikintu cyambere boshira imbere mu kwicara bakagira ikiyago hanyuma bakaraba icyo bafata kizima kandi bagaheberanira bakagira n'ivyo baheberanira ego bandanya niho twari tuje ko nubundi ego bakagira bagaheberanira ego burya si itegeko ngo uhuze n'uwo mubana vyose oya arafise na wenyene droit ziwe arafise ivyiwe ushobora kuvuga uti ego mereka ndamurekera rero benshi bashika ku divorce kubera imvo ya mbere ntibaheberanira ugasanga umugabo ati je ndi umugabo aho nshize akabigira nk'indahiro mbere ngo kirazira ko umudamu akura kubera iki orke umudamu nawe afise uburenganzira mu rugo umugore nawe yavuga iki agaca ugasanga umugabo amuhanuye ati no simpindura ivyo rero ugaca usanga bibaye kunyinyurana kenshi na kenshi biva mu kunyinyurana canke bikava ku ngeso mbi ego mwebwe rero mwagiriwe amahirwe y'ukumvikana niyo bitabaye byose ijana ku ijana murafise ingene mu bitunganya mwabimaze kubitubwira byinshi bitandukanye mbega none abo bantu nabo batariko barabihurizako kandi barabaye umwe ari umugore n'umugabo bari mu rugo bariko baravyara bariko baratunga imiryango itandukanye ariko no munsi amatati yabo aja muri saro aja hanze aja mu babanyi aja mu ishengero
mu bahanuye iki nkaho dusa nkaho turangiza ikiganiro cyacu turangize nagira mvuge nti yaba Madame Bernardine canke jewe turabigisha turabarimu n'igituma bitatugora nuko twebwe bisanzwe biri mu mirimo yacu ya misi yose ariko dusubiye inyuma gato ivyo hava biba birebire mbega hacahaza kwiyumvira duti mbega ico kintu gituma badashobora kumvikana ni giki ico gitumye induru ziva mu cyumba zikaja muri saro zikaja hanze ni giki cyangwa ugasanga zije ziva hanze zikonona n'ivyari mu nzu zose rero ibintu biba ari vyinshi amatati samwe amatati ntasa ariko urumva byose aho biza ni hahandi bigaruka hahandi bivuga biti habaye kudahuriza ku kintu canke habayeho kutumvikana kuko ntiwopfa kuvuga ngo uno munsi ndabyutse nkeneye gutandukana n'umugabo wanje nkeneye gutandukana n'umugore wanje ata kintu kihari kivuga kiti kintu twagihurijeko rero iyo tubumvirije tukicara tugafata umwanya tukaraba ishusho ry'ayo matati n'imvo z'ayo matati ni naho duheza tukaronka naho duca kugira ngo tubahanure ko amatati ntasa hariho amatati usanga agoye cyane gose hariho amatata agoye ku buryo atotorega umuti cyangwa inyishu none bene amatati mumaze kubahanura bagashira kwindahiro ngo muhanure canke mureke je nafashe decision wewe wacugira gute birakomeye arakwiyamirije wowe uramuhanuye aciye akwagiriza kuri kuvugira urya wahanura urya ngo ndazi ko muzinanye icyo ni ibintu tugenda turahura nabyo hariho n'uwundi yigeze kuza ku rushengero tubarira ingorane afitaniye n'umugabo wiwe kandi ariko ararira je ndaheza ndamubaza ni madame ivyo uvuze kugira ngo tubironkere umuti nuko ubivuga umugabo wawe ari ngaha mbega twokubarira duti umuhamagare akaza odusubiriramwe ivyo bintu tubari wego tumuha umunsi nije nari ndongoye ico cica uwo munsi barazanana n'umugabo wiwe duti madame dusubiriremo rero vya bindi watubari aranka ati oya ntiyanse ariko yaciye yunama ndabona ko vyaguteye isoni je ndavyibuka ndabisubiremo je umugabo wiwe ari ngaho ndabisubiramwo uwo mugore ati inde jewe ndatangaye jewe ntabyo nigeze mvuga ivyo murashobora kumbeshera amaso mu yandi umugabo wiwe asharavuga ngo amashengero y'ubu n'abakozi b'ubu ndabazi atari ugusambura ingo z'abandi nta bindi muzi uri kurumva ibintu nk'ivyo Imana ibabarira abantu nk'abo rero kubaza uti mbega wohanura iki uriko aratwumviriza ntabwo yatwituye ariko aratwumviriza muri uno mwanya muri iki kiganiro kandi mwebwe muri hano nk'umuryango w'akarorero si kuvuga ngo mwe mwabaye mwenyene muri umuryango w'akarorero hariho n'indi miryango y'akarorero ihari hariho izindi ngo z'akarorero ariko twahisemo mwebwe uno munsi none uriko aratwumviriza bitariko biratora umurongo iwe mu muhanuye iki ayo matati iwe ayajane muri saro ayajane mu babanyi ayajane mu ishengero kwa pare na marene bigende gute ashika hagira divorce icambere no muhanura nuko yomenya yuko ari umugabo wiwe arafise akarangamutima kiwe arafise imyitwarire yiwe arafise ivyo yomuhebera ari umugore wiwe naho nyene akwiye kumenya yuko afise uburenganzira bwo kwiyumvira no gufata ingingo zimwe zimwe hanyuma icya kabiri mu muryango bakwiye kumenya yuko icyo batumvikanye kuno munsi bashobora gucumvikana ejo cyangwa hirya y'ejo igikuru ni uko babana bakihanganirana ivyo batumvikana kuno munsi ejo bazovyumvikana ego murakoze Bishop Bukuru Emmanuel murakoze kandi namwe Madame Mushanya Bernardine kuba mwashoboye kutwitaba muri kino kiganiro umubano mu rugo kuba ariko baradukurikirana namwe mwese tubashimire kuba mwabanye natwe umunsi twabikora ko ga Bishop mwagaruka kudufasha muri kino kiganiro kugira ingo zikomeze kuba nziza kurusha
nukuri tuzoza nsanzwe mvuga ubutumwa ego misize navuga muri Transworld Radio naravuze mu radio Vyizigiro ego twigisha mu ndimi zitandukanye cyaba igiswahili cyangwa ikirundi ego cyane cyane rero dukeneye murafise adresse zacu z'amakordone yacu ego murashobora kuduhamagara igice aricyo cyose ariko twabimenye kare ego tukabyitegurira ego nkuko niki kiganiro mwabigenjeje ego murakoze cyane tubashimire madame umunsi twabikora ko twabashimiye ubwa mbere umunsi twavuga tuti Bernardine turakeneye kumikora ko mu kiganiro umubano mu rugo mwumva muzogira intege zo kugaruka kabisa tuzogaruka ego tubashimire cyane bakunzi rero bisamiriza Voix d'Espoir ijwi remesha ikiganiro cacu cuno munsi c'umubano mu rugo kigarukiye hano tubashimire cyane ko mudahengeshanya kudukurikirana ndetse no kutumenyesha ko ikiganiro haraho kibakura kongera kabageza ahandi ku rundi rugezo ndashimiye abatumire bahire bashoboye kutwita kuri no munsi uri hejuru ndashimiye bari muri technique hari ya Ciza na Viane bashoboye kudufasha mu majwi ndetse no mu masanamu meza cyane nkuko muri ko murabikurikirana muri ko murabibona rero ahanje Beranda yongeje kuri micro uno munsi mu kiganiro umubano mu rugo ntibaye mukomeze mugubwa neza muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha